sinarizi kuvyukiraho aho imitima ibabara gerageza unahure ubwonko ukunda. Hello bakunzi ba Just TV ndo Gukora musanizere ko mumeze neza, nizere ko muguwe neza kuri micro ni Emetres wo kurande murako ndi kumwe n'undi muntu. Guys, akoma afise impano ikaze cyane gose. Kugira tubanze tutangure kino kiganiro ngira maze ndamuhereze kwanza umwanya abanza babwira akazina kiwiwe hama ce tugira iki ce tuyagana. Karibu boss. Yeah, merci beaucoup. Yeah, it's your boy Sherry Ben, Rompi Cher. Jendo muririmbyi w'umurundi. Yego. No umugabo wanje. Kandi ndabonezerewe cyane. Yego. Yeah. Mwamaze kumumva ni Sherry Ben. Yeah. Sherry Ben, wewe kubata kudusanzwe ukora iki kwanza? Donc jewe mu buzima bwa misi yose, mu buzima bwa misi yose ndakunda kuririmba. Ibindi nye ni ku ruhande umuntu agenda ararondeza ku ruhande ariko je ndakunda cyane kuririmba. Okay. Yeah. Je ndakunda cyane kuririmba. Sherry Ben ngahara baba bakurikira akabati wa muntu warakunda kuririmba mugabo nagira maze kwanza bahereze kwanza agapera kwanza ubanze kwanza kuri agapera babanze bumvirize yuko kutari kuribeshera. Yeah, reka ndirimba indirimbo rurimbo rumwe mu ndirimbo zanje. Nanditse ravuga ngo oh my baby boo kuki wahindutse mubona je narinzi ko ari nk'agakino dukina sinarizi kuvyukiraho aho imitima ibabara gerageza unahure ubwonko ukunda. Ibuka ivyo twafuze amaproje twakoze usubiza umutima inyuma gato sinarizi ko obabara sinarizi ko oshavura yali black 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 yali black 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 yali black 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 yes. Yeah guys, murumva yuko uri umuntu man urazi kuririmba. Yeah, donc je uko ndabibona siko ndakora ariko imbere ni heza. Naringira ntangure kurira na jewe yewe nagira ntangure kurira none bigenda gute kugira ngo turi drink nk'iryo ryose? Donc je ndiko ndaririmba sinumva ko ari giza aho ngeza jewe hari ahandi hantu ushaka je ndakubwije ko ufise drink giza ariko umuntu abihimana imbere imbere ni heza. Yeah, none Sherry Ben wowe uravye kubwira uririmbo karaba n'abandi bantu basanzwe baririmba ngaha mu Burundi wowe ubona ufata ikibanza cyakangana? Donc jewe ndiko ndaririmba abandi ndabumva harimo ababizi mu Burundi burafise abastar benshi bazi umuziki. Yego barabizi cyane. Gusa abarundi ntituramenya gushigikira ibintu byacu. Jego ikibanza ndaciha nkuko je nyene niyumva ariko hari abandi bantu twubaha mu muziki kandi barabizi cyane. Ego ni nkanda ashaka kukubera ikiyo mu baririmbyi bunga mu Burundi. Mu Burundi wambaye ni Big Fizzo. Kubera iki Big Fizzo? Ujya Big Fizzo ujya n'umuntu yatanguye umuziki nyene ubu nyene umuziki niwe yatanguye kuva kera. Hama mu nyuma haraza abasatbi nabo nyene turabubaha ariko undi muntu jewe ndirimba mvuga ati uyu muntu ndipfuza kufita ijwi nk'igiwe riranyohera cyane ijwi giwe bitwa Afro. Mwamaze kuvyumva ni Sherry Ben akubwira uti jewe impano yiwanje nteza kuyikomeza. Mbega Sherry Ben arafise management yo bimufasha? Donc wapike nta turaronka gusa mu nguvu ziwacu turakora ivyo dushoboye. Antuka imbere mani zohezagira. Nimba atari banga twarabonye ama video uri muri Sanam Media byari bimeze gute? Donc Sanam Media yaje gufasha abaririmbyi nka twebwe tutararonka management. Je narumvise ako kamo mvuga ati aya peut-être n'amahirwe noba ndose. Ndajayo
ndakora sinari nzi biri imbere ariko ubu ndashima Imana aho bigeze tugeze muri final turiko turategura final turizera ko Imana izobikora no nko mu gihe utoba nk'uwa mbere muri final udasha bigenda gute donc jewe intego yanje so kuba uwa mbere canke gutwara ry'amahera n'amahera ushobora gutwara ntagire icyo akumarira ariko intego yanje nukubona yuko ibikorwa vyanje biriko biratera imbere nkabona yuko nubwo basi ntotwara rya prix ariko nkaronkera hakaryo ko kuronka umuntu asutene ibikorwa vyanje kuko je ndafise ibikorwa vyinshi vyanditse mugabo uburyo usanga uri kurabura uburyo kandi harya umuziki urimo ibintu vyinshi bisaba uburyo Shelbe abarundi badakunda umuziki bobo ubabwira iki abo barundi badakunda umuziki donc benshi barawukunda gusa umuziki wo mu Burundi niko akunda usanga twebwe tudakunda ivy'iwacu ariko ndabahanura dushigikira abaririmbyi bacu barashoboye ugiye kubaza no mu makungu barakubwira ko bari ivyo abarundi bashoboye ariko ikintu kibuze no gushigikirana kudakunda ivy'iwacu ugasanga umuntu akarakunda ivy'ahandi mugabo ivy'iwacu akavyanga Barundi kazi murumva yuko impano zacu ziko zirapfa ubusa kandi ngaha ari abantu bazi kuririmba Shiri bafise indirimbo zingahe je ndafise ururimbo rumwe nasohoye ariko ni video ndakora ariko ndafise n'izindi zishika 10 zanditse umva zikibitse n'umugambi ukomeye ndumva zibitse cyane kandi nziza vraiment yego ukeneye indirimbo yiwawe yoyikura hehe tugenda gute ururimbo rwanje ruri kuri page ya Facebook hariho page yitwa Mr Kong nundi ruri kuri page wanje ya channel ya YouTube wanje wanditse ndakunzwe by Cherubin churubona yes mugabo urumva ni page zitandukanye iyo donc iyo ya Facebook si wanje gusa niwo umuntu yayishizeko wobwira iki abarundi kuvyerekeye impano yiwabo donc j'abarundi haba bafise uburyo je vraiment ndumva ko umuntu yoza tugakorana ntomushira hasi kuko izo ndirimbo nanditse naje ndiko ndazumviriza ndumva zinyoheye cyane indirimbo waroje kuririmba ngaha niyo wasohoye je ni wanje je ntandasohora iranditse yes urumva naga surprise waduhereje yes urashaka kudushishiriza ko gatonya kuri iyo umaze gusohora tukayumva every day ndakuravye nemezanya ko atawusa nawe umutima ukaryoherwa nkabura uko nifata nkaremba harabavuze ngo aho vyiriwe siho birara reka dusenge ndazi umunsi umwe Imana izoduha ubikora neza I love the way you show me your love baby you are my lover kukubura vyonera kuremba ndakunzwe walahi ndakunzwe my baby boo 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 Man urazi kuririmba byanza ko bafise ubushobozi tubamba management yiwe basimaza nka managing Yesuwe urazi kuririmba donc ni buke bizoza apana bizoza impano uri nayo siba abandi barondeza urazi kuririmba kweli yes ariko aho nshaka gushika sindahashika ndacyariko ndakora ariko ndashima Imana umuntu ageze egara fizo gushira hasi pole Nafizo mushira hasi je kwenda bibona kuri ajya n'uri je turamubaha cyane mu gihe ugiye muri Sanao Media ugahahurira n'abandi bantu wabyifashe mu gute wumvise gute donc je nkibabonye nararyohewe cyane kuko wajugumira uvuga ati je ngahariye kuri micro ndahuye rero n'abandi kujugumira wapi kirazira kujugumira kuri micro ukora amakosa baje nararyohewe mbonye abastar bamwe imbere yanje nararyohewe cyane biranyereka yuko iyo ntambwe ndiko ejo nshobora kuja imbere y'abandi cyane gose
abakunzi ba Jess TV wo babwira iki? Abakunzi ba Jess TV ndabatumirira cyane gukurikirana umuziki ndundi kandi babakurikirane cyane kuko mwebwe mufise agaciro gakomeye ngaha mu muziki ndundi. Yego. Yes, mufise agaciro gakomeye. Yes. Ko mwebwe nimwe mutuma imiziki yacu igenda kure. Yego. Rero dushigikirane twese cyane gose. Mwamaze kuvyumva abakunzi ba Jess TV n'impanuro iriko irigenderera ngaha iwacu muri bwa bumwe dufitaniye n'ugenda mu mufashe mukora ibikenewe kandi abizi ko mwabikoze. Reka ubanze usezeye abakunzi ba Jess TV. Yes, abakunzi ba Jess TV ndabasezeye cyane kandi turabakunda cyane. Mugumane natwe ku mwanya. Big up sana.